Itanguriro igice ca 18. Aburahamu azimana abamarayika. Uhoraho abonekera Aburahamu ari kuri vya biti vya Mamure vyitwa imyeroni, yari yicaye mu muryango w'ihema ryiwe mu ndugumba yo mu gihe c'amashoka. Yunamuye amaso abona abagabo batatu bahagaze bamutumbereye, ababonye ava mu muryango w'ihema yirukanga kubasanganira, akubita inkoro hasi ati mutungwa, namba nogira amahirwe imbere yawe ukemera ndakwinginze nturengane umusavyi wawe. Nuko bazana utuzi mwoga ibirenge muruhukire musi y'igiti, nanje nzane utwo kurya mwihembure muheze mubone kugenda ko mugendeye umusavyi wanyu. Bati kora ukuvuze. Aburahamu yitera mw'ihema aho Sara ari, ati tunganya n'ingoga ivyibo bitatu vy'ifu igogoretse urondere umutsima. Aburahamu arabandanya aja mu busho ahinda ishuri y'igitegetegera nziza, ayiha umusuku wiwe, aca ayibaga n'ingoga, yabira amata y'ubu n'amakamano n'inyama za yashuri yabaze, abitereka imbere yabo. Abahagarara mu mbavu musi ya ca giti bararya. Sara asezeranirirwa kuvyara Isaka. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari hehe? Arabishura ati ari mw'ihema. Aramubwira ati umwaka ugeze aho ugeze sinzobora kugaruka iwawe Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Sara avyumviririza mu muryango w'ihema ahahera inyuma yabo. Kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaraciye. Maze Sara atwengera mu mutima ati ko maze gukecura noba nkigomba umugabo, kandi umwami wanje akaba ashaje. Uhoraho abaza Aburahamu ati niki gitumye Sara atwenga akavuga ngo aho ni ivy'ukuri noba nkivyara umwana nkecuye? Mbega hari kinanira Uhoraho? Igihe gishinzwe umwaka ugeze aho ugeze nzogaruka iwawe Sara yavyaye umuhungu. Maze Sara arahakana ati kasi ntwenze, kuko atinye. Aramubarira atoya uratwenze. Aburahamu asabira Sodomu. Abagabo barahaguruka baragenda batumbereye i Sodomu. Aburahamu abaja inyuma arabaherekeza. Maze Uhoraho arivuganya ati mbega Aburahamu nomuhisha ico ngira nkore? Kandi ariwe azohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mw'isi azohererwa umugisha muri we. Kuko ariwe nahisemwo kugira ngo aze yihanikirize abana biwe n'ab'inzu yiwe bazokwaruka hanyuma ngo bakomeze inzira yanje, bakorere ibiroranye n'ibigororotse, kugira ngo jewe Uhoraho nshitse kuri Aburahamu ivyo namuvuzeko. Maze Uhoraho aravuga ati induru ziri Sodomu n'i Gomora ko ari nyinshi, kandi ivyaha vyaho bikaba vyabaye ikirenga. Ndamanutse ndabe yuko bakora ibihwanye rwose nuko induru zaho zanshikiriye, kandi namba atariko biri ndabimenye. Abo bagabo barijura baragenda batumbereye i Sodomu, ariko Aburahamu asigara ahagaze imbere y'Uhoraho. Maze Aburahamu aramwegera aramubaza ati mbega none worandirana abagororotsi n'abanyabyaha? Kumbura muri ico gisagara hobamwo abagororotsi 50, none wokirandura ntugitunge, kandi kirimwo abagororotsi 50. Icoma kikaba kure yawe, bikaba kure yawe gukora ikintu nk'ico, kwicana abagororotsi n'abanyabyaha. Abagororotsi n'abanyabyaha bakaringanira, icoma bikaba kure yawe. None umucamanza w'isi yose ntiyokora ibigororotse? Uhoraho aramwishura ati ninabona abagororotsi 50 muri ico gisagara c'i Sodomu, nzotunga aho hantu hose ku bwabo. Aburahamu arongera aramubwira ati ingene mpangaye gusiguza umwami wanje, naho ndi umukungugu n'umunyota gusa,
kumbure mu bagororotsi 50 hazoburamwo 5, none worandura igisagara cose kuko habuze 5? Aramwishura ati sinzokirandura mbonyemwo 45. Arongera arabubwira ati kumbure hobonekamwo 40. Aramwishura ati naho nyene ntaco nzokora ku bwabo 40. Arongera ati mwami ntumpambarire ntunga mvuge niri, kumbure hobonekamwo 30. Aramwishura ati naho nyene ntaco nzokora mbonyeyo 30. Arongera ateha ingene mpangaye gusiguza umwami wanje, kumbure hobonekamwo 20. Aramwishura ati naho nyene sinokirandura ku bwabo 20. Arongera ati mwami wanje ntumpambarire ntunga nongere mvuge iri rimwe gusa, kumbure hobonekamwo 10. Aramwishura ati naho nyene sinokirandura ku bwabo 10. Uhoraho aca arigira ahejeje kuvugana na Aburahamu. Aburahamu nawe asubira iwe. Itanguriro igice ca 19. Abamarayika bashika i Sodomu. Abamarayika bompi bashika i Sodomu ku kagoroba, kandi Loti yari yicaye ku irembo ry'igisagara c'i Sodomu. Loti ababonye ava hasi kubasanganira, akubita inkoro hasi arababwira ati batungwa ndabinginze nimuzi wanje ku musavyi wanyu muhararire ijoro, mwoga ibirenge, buce mwizindukira mufate inzira mugende. Baramwishura batoya turarara mwibarabara buce. Arabagobera cane, barakevya binjira mu nzu iwe, abaronderera amazimano, abacumbishiriza imitsima itambiwe, bararya, maze batararyama abagabo bose bo muri ico gisagara c'i Sodomu bakikiza iyo nzu uhereye ku bakuru n'abato. Abantu bose bavuye impande zose bahamagara Loti baramubaza atabagabo binjiye iwawe muri iri joro bari hehe, basohore tubonone. Loti arasohoka aja aho bari ku muryango, akinguruga inyuma yiwe, arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icaha kingana gityo. Eheraba mfise abigeme 2 batazi citwa umugabo, reka ndabasohore aho muri, namwe mubagenze uko mugomba kose. Ariko abo bagabo mwoye kugira ico mubakorako, kuko bashitse mu nzu yanje. Baramubwira bati va ngaho, bati urugabo rw'inyakamwe rwaje ari nyambukira, none rwigize mucamanza. None rero turakugirira nabi birenze uko twari kugirira abo. Basunika Loti cyane, begera urugi ngo barusabye, maze babagabo batuma amaboko bashingira Loti bamwinjiza mu nzu, bugara urugi, basuka uruhumyi kuri abo bagabo bo ku rugi uhereye ku bakuru n'abato, bacumukura barondera urwo rugi. Uguhona kwa Sodomu na Gomora. Abo bagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufise hano? Abakwe bawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo ufise bose muri iki gisagara bakure aha hantu, kuko tugira tuhahonye, kuko induru zihavugirizwa zibaye nyinshi cyane imbere y'Uhoraho, kandi akaba adutumye kuharandura. Nuko Loti arasohoka abarira abakwe biwe, basabye abakobwa biwe ati byuka mva ahantu, kuko Uhoraho agira arandure iki gisagara. Ariko ku bakwe biwe yarameze nk'uwizagira. Umutwenzi utambitse b'abamarayika bahutagiza Loti bati va hasi ujane umugore wawe n'aba bakobwa bawe bompi bari hano, kugira ngo woye kurandukira mu guhanwa kw'iki gisagara. Maze akijujura abo bagabo bamufata ukuboko, nuko umugore wiwe n'abakobwa biwe bompi Uhoraho amugiriye ikigongwe, bamukurayo bamuterera inyuma y'igisagara. Bamaze kubakurayo, umwe muri bo aravuga ati
hunga ntupfe, ntukebere inyuma kandi nturuhe uhagarara utararangiza iki kiyaya cyose. Hungira kuri iriya misozi wowe kuranduka. Loti arabishura ati oyaye mugenzi suko, raba umusavyi wawe ko ngiriwe akagongo imbere yawe, kandi ukaba ungwirije ko imbabazi zawe izo ungiriye ngukize ubugingo bwanje. Erega sinoba ngihunga ngo nshike kuri iriya misozi ico cago kitanshitseko kikanyica. Raba kariya gasagara niko kari hafi ko guhungirako, kandi ni na gato. Nyemerera se mpungireyo, mbega si gato nyene mbone gukiza ubugingo. Aramwishura ati nuko ndakwemereye. No kuco uvuze ico kutarandura igisagara uvuze, ariko ihute uhungireyo, kuko ataco nshobora gukora utarashikayo. Nico catumye ico gisagara citwa Sowari. Loti ashika i Sowari izuba rirashe. Uhoraho atiburira kuri Sodomu na Gomora umuriro n'amazuku bivuye kuri we mwijuru, akomvomvora ibyo bisagara n'ico kiyaya cose n'ababa muri ibyo bisagara bose n'ivyari byarahameze byose. Ariko muga Loti amukurikiye akebuka inyuma, acahinduka inkingi y'umunyu. Aburahamu ahenga mu gatondo, arazinduka aja hahandi aho yari ahagaze imbere y'Uhoraho, yerekeza amaso ahera i Sodomu n'i Gomora n'igihugu cose ca kiyaya. Aritegereza abona imyotsi y'ico gihugu ipfunduka nk'imyotsi y'itanure. Igihe Imana yarandura ibisagara byo muri ico kiyaya, yibutse Aburahamu irungika Loti ngo ave muri ako gatikizo. Igihe yakomvomvora ibisagara Loti yabamwo. Amamo y'aba Mowabu n'Abamoni. Maze Loti ava i Sowari aduga ku musozi abayo bo n'abigeme biwe bompi, kuko yatinya kuba i Sowari. Nuko abana mwisenga n'abo bigeme biwe bompi. Maze umukuru abwira murumuna we ati data arashaje kandi nta muntu agisigaye ku isi wo kuturongora nk'uko umugenzo wo mw'isi yose uri. Enda dutereke data vino turyamane nawe kugira ngo duhonore data. Batereka se vino muri iryo joro. Umukuru aragenda aryamana na se. Se ntiyamenya ingene uwo mukobwa yaje kuryamana n'ingene yavyutse. Bukeye bwaho umukuru abwira murumuna we ati iri joro ryakeye naryamanye na data, tongere timutereke n'iri joro nawe ugende uryamane nawe duhonore data. Iryo joro naryo bongera gutereka se. Umutoya ava hasi aryamana nawe, maze ntiyamenya ingene uyo nawe yaje kuryamana n'ingene yavyutse. Uko niko abakobwa ba Loti bompi batwaye inda bakuye kuri se. Umukuru abyara umuhungu amwita Mowabu. Uwo niwe yandurutswe ko n'abanyamowabu na bugingo n'ubu. Umutoya nawe abyara umuhungu nyene amwita Benami. Uwo niwe yandurutswe ko n'Abamoni na bugingo n'ubu. Itanguriro igice ca 20. Aburahamu ategwa n'ubwoba yihakana Sara. Aburahamu ahava aho yarari agenda yerekeye igihugu c'Inegebu, aja kuba hagati y'Ikadeshi n'Ishura, yikubita n'Igerari. Aburahamu avuga ko Sara umugore wiwe ari mushikiwe. Abimeleki umwami w'Igerari atumiza Sara aramutwara. Ariko mwijoro Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi, iramubarira iti urapfuye kubw'uwo mugore watwaye, kuko afise inawe. Mugabo Abimeleki ntiyari bwamwegere, nuko arabaza ati mwami, wogeseza abantu kandi ataco bacumuye, ubwiwe siwe yambariye ngo ni mushikiwe? Na nyamugore nyene yavuze ko ari musaza we.
ico nakoze nagikoze ata mutima undega ikibi, ata amaboko yanje nanduje. Imana imwishurira mu nzozi iti koko nzi yuko wakoze ivyo ufise umutima utakurega ikibi, kandi nanje nakubujije kuncumurako, nico catumye ntagukundiye kumukorako. None rero subiza uwo mugabo umugore wiwe, kuko ari uvugishwa nanje, nawe azogusengera ubone kubaho. Ariko nutamusubiza mbere yuko utazobura gupfa mwe n'abawe bose. Abimeleki akoroka kare mu gatondo, ahamagaza abanyarugo biwe bose, abiganira ivyo byose. Abo bagabo baratinya cyane, maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati watugize ibiki? Nagukoreye icyaha kicatumye undemeka icyaha kingana gityo? Twe n'igihugu canje wankoreye ibidakwiye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati vyo wabitewe n'iki? Aburahamu aramwishura ati nuko nibwiye rwose yuko atagutinya Imana kuriho ino, nti kandi bazonyica bampora umugore wanje, kandi koko ni mushikanje, ni mwene data ariko si mwene mama, maze namugize umugore wanje. Nuko rero uhereye aho Imana yankuriye mu rugo kwa data ikankwiragiza, namubariye ntuku niko ukwiye kuzogenda untabara aho tuzoshika hose, uzuvuge uti ni musazanje. Abimeleki yabira intama n'inka n'abagurano b'abahungu n'abakobwa abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore wiwe. Abimeleki aramubwira ati he, igihugu canje ngico, genda ube aho ugomba hose. Abarira na Sara ati raba mpaye musazawe intete z'ifeza 1000, zizoba ico kuguteturura imbere yabo muri kumwe bose, gukuye kwiceyi kuri bose. Maze Aburahamu asenga Imana, ikiza Abimeleki n'umwamikazi wiwe n'inshoreke ziwe barabyara, kuko Uhoraho yari yazivye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahoye Sara umugore wa Aburahamu. Itanguriro igice ca 21. Kuvuka kwa Isaka. Uhoraho agendera Sara nkuko yavuze, kandi amugirira nkuko yamubariye. Sara asama inda, abyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe, mu gihe cashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye nyene. Umwana Aburahamu yabyaye amwita Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse nkuko Imana yamubariye. Aburahamu yari amaze imyaka 100 igihe yabyara umwana wiwe Isaka. Sara aravuga ati Imana irantwengeje, kandi abazovyumva bose bizobatwenza nkanje. Ati hari uwogize icabarira Aburahamu ngo Sara azokonsa abana, yamara ambyaye ku mwana w'umuhungu mu butama bwiwe. Sara yirukanisha Hagari n'umwana wiwe. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacutseko, Aburahamu atumirira abantu benshi amazimano, maze Sara abona wa mwana wa Hagari umunyegiputakazi, we yabyaranye na Aburahamu, ariko aratwenga. Bituma abarira Aburahamu ati rukana iyi nshoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'iyi nshoreke atazoraganwa n'umwana wanje Isaka. Aburahamu ababazwa cyane n'iby'uwo mwana wiwe. Imana ibarira Aburahamu iti reka kubabazwa n'iby'uwo mwana n'inshoreke yawe, ibyo Sara kubariye byose nubyemere, kuko kuri Isaka ariho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa, kandi niwo mwana nyene w'iyo nshoreke nzomuhindura ihanga, kuko nawe ari ubura bwawe. Aburahamu akoroka kare, yabira impamba n'umukuza w'urusato rwuzuye amazi, abitekerera Hagari, abishira ku rutugu rwiwe, amuha n'uwo mwana, aramwirukana, aragenda azimagirika mu bugaragwa bw'i Berisheba.
amazi yari muri wa mukuza arashira, arambika umwana munsi y'igisaka caho, aragenda yicara amutumbereye amwitanguye nkaho araswa umwami, kuko yari yibwiye ati noye kuraba ipfa ry'umwana wanje. Nuko yicara amutumbereye araturika ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, maze umumarayika w'Imana ari mw'ijuru ahamagara Hagari amubaza ati ubaye iki Gahagari? Ntaco utinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aharyamye. Va hasi uvyure uwo muhungu umuramire mu maboko, kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Imana ihumura amaso yiwe, abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wa mukuza amazi, aramiza uwo muhungu. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura agerera mu bugaragwa, aba umurashi, aba mu bugaragwa bw'i Parani. Nyina amusabira umugeni mu gihugu ca Egiputa. Abimeleki na Aburahamu bacana amatigu. Muri iyo minsi Abimeleki azanana na Fikoli umugabisha w'ingabo ziwe, abarira Aburahamu ati Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. None rero enda nundahirire Imana ahanyene yuko utazongunga, canke umwana wanje canke umwuzukuru wanje, ariko kuzonyishura ibyiza twe n'iki gihugu wabayemwo uri nyambukira, nk'uko nabikugiriye nanje. Aburahamu aramwishura ati ndarahira. Maze Aburahamu ahishuka Abimeleki ku by'iriba ry'amazi abantu b'Abimeleki bamunyaze ku manyama. Abimeleki aramwishura ati ibyo sinzi uwabikoze, kandi nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze no kubyumva atari uyu munsi. Nuko Aburahamu yabira intama n'inka, abiha Abimeleki bompi bacana amatigu. Aburahamu arobanura imyagazi y'intama ndwi ivyara yo mu mukuku wiwe. Abimeleki abaza Aburahamu ati mbega iyo myagazi ndwi urobanuye bisobanurwa ngwiki? Aramwishura ati nda nyakirira iyi myagazi ndwi ntanze, kugira ngo bimbere icabona yuko ari jewe nimbishije iri riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Uko niko bacaniye amatigu i Berisheba. Maze Abimeleki arahaguruka bona Fikoli umugabisha w'ingabo ziwe, basubira mu gihugu cy'Ubufilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambariza y'izina ry'Uhoraho, Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi ari nyambukira muri ico gihugu cy'Ubufilisitiya. Itanguriro igice ca 22. Imana igeza Aburahamu. Hanyuma y'ivyo Imana igeza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu. Aritaba ati sabwe. Iramubwira iti ndajana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene, uje mu gihugu c'Imoriya, umutangiriye kw'ikimazi co konsa ku musozi nzokubarira. Aburahamu azinduka kare mu gatondo, ashira amatandiko ku ndogoba yiwe, ajana na babiri bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe. Nuko asatuje inkwi zo kosa ikimazi, ava hasi aja hahantu Imana yamubariye. Ku munsi ugira gatatu Aburahamu atuma amaso, abona aho hantu hakiri kure. Nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigarane iyi ndogoba hano, twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga, turaheza tugaruke. Aburahamu yabira za nkwi zo kosa ikimazi, azikorera Isaka umwana wiwe, nawe yitwarira umuriro n'imbugita. Nuko bompi barajana. Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da? Aramwitaba ati niki ga mwana wanje? Ati mbega umuriro n'inkwi kwari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga kw'ikimazi cyo koswa? Aburahamu aramwishura ati erega mwananje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'intama, umwagazi w'ikimazi cyo konswa. Nuko bompi barajana. Bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro
akinyuranya ko za nkwi, aboha Isaka umwana wiwe amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu atuma ukuboko yabira yambugita ngo akerere umwana wiwe, maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mw'ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati sabwe. Aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire ico umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza inyuma yiwe, ahabona impfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga kimazi co konswa mu gishingo c'umwana wiwe. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Maze umumarayika w'Uhoraho ari mw'ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati ndirahiye niko Uhoraho agize, kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kugwiza nzogwiza uruvyaro rwawe rungana n'inyenyeri zo kw'ijuru canke n'umusenyi wo mw'isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi bagwo, kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azoherwa umugisha, kuko wanyumviye. Aburahamu asubira aho ya mikangara yiwe iri, barikora basubirana nawe i Berisheba, kuko Aburahamu ariho yaba nyene. Uruvyaro rwa Nahori. Hanyuma y'ivyo babarira Aburahamu baterega Miruka nawe yabyaranye abana na murumunawe Nahori, imfura yiwe ni Usi murumuna we w'ibuzi, nawe akurikirwa na Kemuweli ariwe se wa Aramu, nabo bakurikirwa na Kesedi na Hazo na Pirudashi na Yidilafu na Betuweli. Kandi Betuweli yabyaye Rebeka. Abo uko ari 8 Miruka yababyaranye na Nahori murumuna wa Aburahamu, kandi inshoreke yiwe yitwa Aleyuma, nayo yabyaranye nawe Teba na Gahamu na Tahashi na Mayaka. Itanguriro igice ca 23. Sara apfuye, Aburahamu agura isenga yo kumuhambamo. Sara yamaze imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yamaze. Sara araheza apfira Ikiriyati Araba, ariho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu aza kurira Sara no kumuborogera. Aburahamu ava hasi aja iruhande y'uwo muvyimba, abwira Abaheti ati jewe ko ndakavantara n'inyambukira muri mwebwe, none nimumpe iwanyu aho no kwizira ho guhamba, kugira ngo mpambe umuntu wanje amve mu maso. Abaheti bishura Aburahamu bati mugenzi, nutwumve, uri umuntu ahambaye cyane muri twebwe, mu masenga yacu duhambamwo, iyo wohitamwo yose aba ariyo uhambamwo umuntu wawe, ntaho muri twebwe yokwima isenga yiwe ngo woye guhamba umuntu wawe. Aburahamu ava hasi yikubita imbere ya bene igihugu aribo Baheti, arababwira atasangwa mwemeye ko mpamba umuntu wanje ngo amve mu maso, nimuntabare munyingingire Efuroni mwene Sohari ampe isenga y'Imakipera afise iri ku mpera y'itongo ryiwe, ayingurire hagati yanyu ibiguzi bikwiranye biciye habe aho niziziye ho guhamba. Nuko Efuroni yari yicaye hagati mu Baheti. Efuroni Muheti abaja Aburahamu, Abaheti bumva
bo n'abariko baraca mw'irembo ry'igisagara cabo bose, ati mushinga ntahe, oyaye enda umviriza, iryo tongo ndariguhaye bo n'isenga irimwo ndayiguhaye, mbiguhereye imbere y'ubwoko bwacu. Hamba umuntu wawe Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu, abarira Efuroni bene igihugu bumva, ati ndase ndakwinginze nyumviriza, ndaguha igiciro c'iryo tongo, emera nkiguhe mpahamba umuntu wanje. Efuroni yishura Aburahamu ati mushinga ntahe niwumve, n'agatongo gaciye shekeri z'ifeza 400 konteranya nawe, nuko hamba umuntu wawe. Aburahamu yumvise ivya Efuroni, amugerera ku munzane za feza yaciriye Abaheti bumva shekeri 400 z'ifeza, kimwe n'izo abadandaza bacuruza. Nuko iryo tongo rya Efuroni ryari i Makipela aharabana n'i Mamure, bo n'isenga yarimwo n'ibiti byose byari muri iryo tongo birizengutse impande zose, vyegukira Aburahamu kubaho yiziziye imbere y'Abaheti no mu maso y'abaca mw'irembo ry'igisagara cabo bose. Ibyo biheze Aburahamu aca hamba Sara umugore wiwe muri iryo senga yo mw'itongo ry'i Makipela aharabana n'i Mamure, ariho Heburoni mu gihugu c'i Kanani. Nuko iryo tongo n'iyo senga irimwo Abaheti barabirundura ngo Aburahamu ahegukire kuba aho yiziziye ho guhamba. Itanguriro igice ca 24. Aburahamu atuma gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uhoraho yari yarahaye Aburahamu umugisha muri byose. Aburahamu abarira umubwiriza wiwe mukuru wo mu rugo rwiwe, yabwiriza ibyo yari afise byose, atenda nushire ukuboko kwawe munsi y'ikibero canje, ndakurahize Uhoraho niwe Mana nyenijuru, niwe Mana nyenisi, kuko utazosabira umwana wanje umugeni w'umunyakanani kazi abo mbamwo, ariko kuzoja mu gihugu cacu muri bene wacu, kuba ariho usabira umwana wanje Isaka umugeni. Uwo mubwiriza aramwishura ati kumbure uwo mwigeme ntazokwemera ko tuzanana muri iki gihugu, none bibaye bityo noba nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemwo? Aburahamu aramwishura ati uzuzira akaziri ntuzusubize y'umwana wanje. Uhoraho Imana nyenijuru umwe yankura mu nzu ya data na mu gihugu navukiyemwo, akambarira akandahira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu, uyo niwe ubwiwe azotuma marayika wiwe akuja imbere, nawe azaba ariho usabira umwana wanje umugeni. Kandi uyo mukobwa niyaramuka yanse kuzerana nawe, ntuzoba ugifatwa n'iyo ndahiro nkurahije, mugabo ntuzusubize y'umwana wanje. Nuko umubwiriza ashira ukuboko musi y'ikibero ca shebuja Aburahamu, amurahira nk'uko ibyo biri. Uwo mubwiriza yabira ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, aragenda ajana ibintu vyiza by'uburyo bwose shebuja murungikanye. Nuko arikora aja muri Aramu na Harayimu, ashika ku gisagara Nahori yabamwo. Abarira izo ngamiya zipfukama inyuma y'igisagara kw'iriba. Hari ku mugoroba mu gihe c'amavoma, arasenga ati ewe Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze mpa kugira amahirwe uyu munsi, ugire neza databuja Aburahamu, ehemagaze kw'iriba, kandi abakobwa babo mu gisagara bahava basokoroka baze kuvoma. Endase biyo bitya umwigeme
ndibubwire nti ndakwinginze ururutsa umubindi wawe nyweko, akanyishura ati nywako, n'ingamiya zawe ndaziha zinywe, uyo aba ari we watoranirije Isaka umusavyi wawe. Ibyo nibyo bimenyesha yuko ugiriye neza databuja. Nuko akiriko aravuga, Rebeka arasokoroka afise umubindi ku rutugu. Yari mwene Betuweli uwo Miluka yabyaranye na Nahori umugabo wiwe murumuna wa Aburahamu. Kandi uwo mwigeme yari mwiza cane, umunyakaranga, yari inkumi atigeze kumenyana n'icitwa umugabo. Aramanuka aja kw'iriba, yuzuza umubindi wiwe araduga. Umubwiriza arikanya amusanganira, aramubwira ati ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe. Aramwishura ati nywako mutungwa. Anyarutsa kururukiriza umubindi wiwe ku biganza, aramuha aranywa. Ahejeje kumuha aramubwira ati hinge mvomere n'ingamiya zawe zihodoke. Aranyaruka asuka umubindi wiwe mu bwato, ariruka asubira kw'iriba kuvoma, avomera ingamiya ziwe zose. Uwo mugabo amushinga ijisho anumye kugira ngo amenye yuko Uhoraho yahaye urugendo rwiwe umugisha canke atawo. Nuko izo ngamiya zimaze guhodoka, uwo mugabo yabira impeta y'izahabu kuriba kwayo kwari igihimba ca shekeri, n'ivyo kumwambika ku maboko bibiri by'izahabu. Kuriba kwavyo kwari shekeri 10. Aramubaza turi mwene nde? Ndakwinginze nyibarira, kandi mbega iwanyu hari indaro tworonka? Aramwishura ati ndi mwene Betuweli uwo Miluka yabyaranye na Nahori. Yungamwo aramubarira ati turi n'ivyarire n'ibyo kurya bizihagije, dufise naho kurara. Uwo mugabo yunamika amaso ahimbaza Uhoraho, aravuga ati Uhoraho ashemagizwe, Imana ya databuja Aburahamu, itaretse kugirira imbabazi databuja no kumubera umwizigirwa. Nanje nyene Uhoraho yandongoye inzira ije kwa bene wabo wa databuja. Maze uwo mwigeme arirukanga abarira abo mu nzu kwa nyina ayo majambo. Kandi Rebeka yari afise musaza we yitwa Labani uwo arasohoka abandanya aho uwo mugabo ari kw'iriba. Yari yitegereje impeta na bya bindi byose ku maboko ibyo mushikiwe yari yambaye. Yumvise n'amajambo Rebeka mushikiwe amudondeye ati ibyo nibyo uwo mugabo ambariye. Niko guca aja aho uwo mugabo ari, asanga agihagaze iruhande ya za ngamiya kw'iriba. Aramubwira ati ngwino nyaguhabwa n'Uhoraho, niki kikugomeje ku gahinga ko nteguye inzu bo nahingamiya. Nuko uwo mugabo ashika mu rugo, Labani akura ibintu ku ngamiya, atanga icarire n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi y'uwo yo koga ibirenge. Bo nabo bari kumwe bamuzanira izimano ngo arye, maze aravuga ati sinjya ntaravuga ibyo natumwe. Uwundi ati vuga. Ati jewe ndi umuntu wa Aburahamu, kandi Uhoraho yahaye databuja umugisha mwinshi, ahinduka uhambaye, kandi yamuhaye imikuku n'amasho n'amafeza n'amazahabu n'abatungano b'abahungu n'abakobwa n'ingamiya n'indogoba. Kandi na Sara muka databuja yabyaye umuhungu ashaje, niwe databuja yaraze ibyiwe byose. Kandi databuja yarandahije ngo sinze nsabire umwana wiwe umugeni mu Banyakananikazi bene igihugu abamwo, ariko ngo nze nje mu b'inzu ya se no muri bene wabo ngo abariho nsabira umwana wiwe umugeni. Maze nishura databuja ntikumbure uwo mwigeme ntazokunda ko tuzanana. Aranyishura ati Uhoraho nama ngendera imbere, azotuma marayika wiwe ajare nawe, azoha urugendo rwawe umugisha,
maze nawe uze usabire umwana wanje umugeni muri bene wacu mu b'inzu ya data. Nuko niwashika muri bene wacu, niho iyo ndahiro nkurahiye itazogufata. Nabo baramutse bamukwimye, ntuzoba gifatwa n'iyo ndahiro. Maze umunsi nshitse kw'iriba ndasenga ntewe Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, niwaba uhaye urugendo rwanje nagenze umugisha, mpagaze kw'iriba ntendase nibibe bitya. Umwigeme asokoroka kuvoma, nkamubwira nti ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe, akanyishura ati nywako nteko mbomere n'ingamiya zawe. Uyo aba ari wewe Uhoraho utoranirije mwene databuja. Maze ngisengera mu mutima wanje ngize nyambona Rebeka arasokorotse afise umubindi ku rutugu, amanuka kw'iriba aravoma. Ndamubarira nti ntabaza utwo kunywa, anyarutsa kurutsa umubindi wiwe ku rutugu, ati ndanywa n'ingamiya zawe ndaziha zinywe. Nuko ndanywa aha n'ingamiya nazo. Nca ndamubaza nti uri mwene nde? Ati ndi mwene Betuweli uwo Nahori yabyaranye na Miluka. Nca ndamwambika impeta ku zuru n'ivyambagwa ku maboko. Nca nunamika amaso mpimbaza Uhoraho, shimagiza Uhoraho Imana ya databuja Aburahamu yandongoye inzira ikwiye ngo nsabire umwana wiwe umugeni ku muhungu wabo wa databuja. Nuko nimwemera kugirira databuja ibyiza mu buryo bukwiye, nimumbarire, mutabyemeye naho nyene mumbarire ngo menye ico nkora. Labani na Betuweli baca baramwishura bati ibyo bivuye kuhoraho, nta kindi twoshobora kukubarira ico ari cyo cyose. Eheraba Rebeka nguyo, numujane wigire abe umugore w'umwana wa shobuja nk'uko Uhoraho abigize. Nuko uwo muntu wa Aburahamu yumvise ayo majambo, akubita inkoro hasi imbere y'Uhoraho. Uwo muntu asokorora utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'impuzu abiha Rebeka, kandi ahana musaza we na nyina ibintu by'igiciro. Baraheza bararya baranywa, bo nabo bazananye barara ngaho. Buraca bavyuka mu gatondo, aravuga ati nimunsezere nsubire kwa databuja. Umusaza wa Rebeka na nyina baramwishura bati hinge uyu mwigeme tumarane iyindi minsi nk'icumi canke isaga, muheze mubone kugenda. Arabishura ati ntaco muntebereza, kuko Uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha. Nimunsezere nsubire kwa databuja. Baramwishura bati hinge duhamagare uwo mwigeme twumve irimuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza bati uremeye kujana n'uyu mugabo? Arabishura ati ndemeye. Basezera Rebeka mushiki wabo, bamurungikana n'umuherezi wiwe n'umurezi wiwe. Basezera na wa muntu wa Aburahamu n'abantu biwe. Bahezagira Rebeka baramubwira batewe mushiki wacu, uzubyare usasagare ugire ibihumbi n'ibihumbi, kandi urubyaro rwawe ruze rwegukire amarembo y'abansi bago. Nuko Rebeka arikora, bo n'inshoreke ziwe bagendera kuri zangamiya bajana n'uwo mugabo. Uko niko uwo muntu yajanye Rebeka aragenda. Kandi Isaka yari yaravuye kw'iriba ry'Lahayi yaba mu gihugu c'Inegebu. Bukeye Isaka arasohoka aja mu gahinga kwiherera. Hari ku kagoroba yunamuye amaso, agize atya abona ingamiya zije. Maze Rebeka yunamuye amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa muntu aturiya muntu ninde agiye guhura natwe aza mu gahinga? Uwo muntu aramwishura ati ni databuja. Rebeka aca yabira umwitwikiro wiwe, yitwikira mu maso. Uwo muntu yiganira Isaka ibyo yakoze byose. Isaka ajana Rebeka mu ihema risiga nyina wiwe Sara, aramurongora aba umugore wiwe, aramukunda. Isaka ibyo bimwirura
umubabaro wa nyina.